twabateguriye. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiravuga ko ingabo z'u Rwanda zinjiye muri Kongo zahinduye imyambaro. Ingabo z'igihugu ziramenyesha isi yose ko kuva igihe zafunze abasirikare babiri b'u Rwanda muri teritwari ya Rutshuru, u Rwanda rwahinduye imyenda z'abasirikare bayo mu buryo bwo gushaka tuneka bafasha inyeshyamba za M23 hafi ya Bikenge muri groupement Jomba. General Sylvain Ekenge, umuvugizi wa Mburamatari wa Kivu y'Amajyaruguru. Leta y'u Rwanda yatangaje ibiciro bishya by'ibikomoka kuri peteroli, lisansi yongereyeho amafaranga 101, mazutu yongeraho 135. Gukomeza gukora gutya nta kintu turiho, kubera ko wibeshye ugashyira igiciro cy'ijana, ibihano nabyo bararemereye. Ariko niba esansi yazamutse nashyiragamo litiro 3, yenda nkavuga uko bisa kose litiro 3 nkazibarira yenda ibihumbi bigeze muri 3,100, ariko ubu litiro 3 ni 4,500. Bamwe mu bakorera mu mujyi wa Kigali baravuga ko bazahahombera. Aya makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugome ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, biriweho? Mwiriwe neza Veniste. Tuyahere hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Inyuma y'umwaka hashizweho komisiyo y'inama nshingamateka ijejwe gutohoza ku gitero cakozwe ku itariki ya 6 y'ukwa mbere mu 2021 ku nyubakwa y'inama nshingamateka. Ejo ku munsi wa kane komisiyo yaratanguye kumviriza iyi vyabona vya mbere ku vyabaye. Uku kumviriza abo bantu kuzobandanya gushika mu mpera z'uku kwezi no mu gihe cici, gukurikiye amatohoza kuri ico gitero cakozwe n'abashigikiye uwahoze ari Perezida Donald Trump. Bazobazwa n'iyo komisiyo kwitegurwa ry'iyo migumuko, uruhara Trump yoba yaragizemwo n'ingene yagerageje guhakana ivyavuye mu matora kugira atware yindi manda y'imyaka 4. Komisiyo iriko irarondera kumenya kandi ico Perezida Trump yariko arakora muri White House igihe abamushigikiye bariko baratera ibiro vy'inama nshingamateka. Abatohoza muri iyo komisiyo barabajije ivyabona birenga 1,000 bifise aho bihuriye n'iyo migumuko n'utwigoro twa Trump two guhanagura ivyavuye mu matora. Ariko ibindi vyabona birimwo abafasha ba hafi bo muri leta ya Trump, abarepublikane 5 bo muri Congress, Somambike na Trump bo baranse kubazwa. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu karere k'ibiyaga binini, abantu 7 barishwe mu gitero kw'ikambi y'abateshejwe ingo zabo mu buseruko bw'ico gihugu. Igipolisi cavuze ejo ku munsi wa kane ko mw'ijoro ryo kuwa 3 rishira wa kane abo bantu bishwe n'abasuma ikashuga muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Uburaruko. Abaroberi b'umuhari witwa Nyatura bagenzura ako karere niho bakekwa kuba inyuma y'ico gitero nk'uko bivugwa n'igipolisi. Ahandi havugwa ubwicanyi muri Afrika ni muri Nigeria. Ibitero vy'imigwi y'abitwaje ibigwanisho bari ku mapikipiki vyahitanye ubuzima bw'abantu 32 mu mihana y'abantu iri mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu. Abanyagihugu babwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press kwabo bitwaje ibigwanisho bateye uturere 4 ikajuru muri leta ya Kaduna ku munsi w'Imana. Aya makuru y'ubwicanyi muri leta ya Kaduna aje haheruka kwicwa abandi bantu barenga 30 kw'isengero Katolika ku munsi w'Imana mu mpanuka bushira uburengero bwa leta ya Ondo. Washington, ijwi ry'Amerika. Muri Afrika kandi ni muri Somalia. Perezida mushasha wa Somalia yarimitswe mu mabanga ejo ku munsi wa kane, aca yemerera abanyesomalia kugarukana amahoro mu gihugu casinzikajwe n'intambara hamwe n'uruzuba. Hassan Sheikh Mohamud yimitswe nk'umuperezida w'icumi wa Somalia mu birori vyitabiriwe n'abantu barenga 1,000 barimwo abaperezida 2 b'ibihugu bibanyi, abashikiranganji ba mbere 2 hamwe n'abadiplomate 100.
Muhamudi w'imyaka 66 yatowe ku itariki ya 15 y'ukwa gatanu yemereye abanyagihugu kuzogarukana ishusho nziza ya Somalia mu makungu, kubaka imigenderanire myiza n'isi hamwe no guharanira amahoro no kunywanisha abanyagihugu. Washington, ijwi rya Amerika. Muyavugwa ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine, perezida wa Senegal akaba anarongoye umuryango umwe bwa Afrika Macky Sall ejo kuwa kane yasavye Ukraine gutegura ibisasu vya mine vyatezwe mu mazi akikuje ikivuko ca Odessa kugira ingano zugaraniweyo zishobore gusohoka. Intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine hamwe n'ibihano vyafashwe n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi cyarahungabanije urudandaza ku isi, cane cane ibirimwa vy'intete vyimbugwa muri ivyo bihugu bibiri. Ibi vyatumye kandi isigira ubwoba bw'inzara ishobora gutera. Perezida Macky Sall avuga ko mu gihe ingano zizibiriwe muri Ukraine zitosohoka, umugabane wa Afrika ushobora kwinjira mu bibazo vy'inzara. Perezida Macky Sall wa Senegal ategekanya kubonana na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron kuri uyu munsi wa gatanu. Yitezwe ko amusaba gufasha gukuraho ibihano Buraya bwafatiye Uburusiya, cyane cyane ubuhinga bwo guhererekanya amafaranga ku isi SWIFT bukoreshwa n'amabanki kandi na Afrika ikoresha mu rudandaza mpuzamakungu. Urakoze Aloyizi Bigirimana, mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa3.radio.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Address yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirarega u Rwanda kohereza ku butaka bwa Kongo abasirikare 500 batojwe ku buryo bwihariye kurebana ayingwe hagati y'ibihugu byombi bikomeje guteza umwuka mubi hagati y'abaturage batuye Kongo. Inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Igoma Ali Darius Asanka. Ingabo z'igihugu ziramenyesha isi yose ko kuva igihe zafunze abasirikare babiri b'u Rwanda muri teritwari ya Rucuru, u Rwanda rwahinduye imyenda z'abasirikare bayo mu buryo bwo gushaka tuneka bafasha inyeshyamba za M23 hafi ya Bikenge muri grupe Majomba. Ibyo birego bikubiye mu itangazo ryasohowe na General Sylvain Kenge, umuvugizi wa guverinoma ya Kivu ya Ruguru mu burasirazuba bwa Kongo. Muri iryo tangazo, igisirikare cya Kongo cyavuze ko abasirikare 500 botumwe wihariye b'u Rwanda bambaye imyenda ya uniform y'ibara riri hagati y'icyatsi kibisi n'umukara na uniform zabo zisanzwe boherejwe mu karere ka Cyanzo mu ntara ya Kivu ya Ruguru ihana imbibi n'u Rwanda. Iri tangazo ryahamagariye abaturage mu karere gushishoza kandi bagatanga amakuru ku muntu wari we wese babona yambaye iyo uniform yavuzwe haruguru. Tangazo ry'ingabo za Kongo ryanavuze ko abarwanyi ba M23 bashigikiwe n'u Rwanda bagabye igitero ku ngabo z'amahoro za ONU mu karere ka Rucuro. Ibitero byakomerekeje abasirikare ba Tanzania bari mu butumwa bwa mahoro. Mu kubeshuza amakuru avugwa n'uruhande rwa Kongo, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda yabye ibiro ntarama ku buryo mu Bwongereza Reuters ko ayo makuru ari amahimbano, ko u Rwanda rudasubiza ku birego bidafite ishingiro. Ibirego bisha bya Kongo byongeye gutera ubwo
ubwoba abatuye umujyi wa Goma n'utundi duce tuhegereye, by'umwihariko abakoresha ururimi rw'ikinyarwanda bakomeje kwitwa ibyitso bya M23. Mahombi Samuel atwara moto yabye Ijwi rya Amerika ko ahohoterwa aho atuye kubera ururimi avuga. Ubwoko bwose buvuga ururimi rwabo, ariko twe tuba ikinyarwanda nyine, ubwo twe tuba dufite ibibazo rero kuko tuba dufashwe nk'abanyarwanda. Nicyo kibazo dufite, ahubwo icyo turi gusaba ni Uwiteka kuturwanirira nta kindi. Abayobozi nibo bakwiriye kudufasha muri iki kibazo dufite, kuko twe tuvuga ururimi nyine nongeye kubisubizamo ururimi rw'ikinyarwanda nyine, kandi ntawe twaruhisemo, nta n'ururimi rwacu ntitwakongwa kuruvuga. Twosaba abategetsi ahubwo bakatuvanirira amacakubiri bw'ubwoko nyine. Mu buryo bwo kwamagana ayo macakubiri no kwibasira igice kimwe cy'abaturage n'amakominota akomeye mu ntara ya Kivu ya ruguru agizwe n'abo moko y'Abandande, Abahunde, Abahutu n'Abatutsi, bagiranye inama n'abanyamakuru kuri wa kane bagaragaza igikwiye gukorwa kugira ngo amoko yose abane mu ituze no mu mahoro. David Karambi ahagarariye umuryango w'Abatutsi. Ndagira ngo mvuge yuko ubwicanyi mu burasirazuba bwa Kongo ntawe ubwishimiye, by'umwihariko ariko rero twebwe nka communauté Tutsi twibasiwe n'ubwo bwicanyi. Iri epfo muri Sud Kivu, aho mwumva muri Haut Plateau de Minembwe, bene wacu barabishe cyane, abandi barabasahuye amatungo. Tukaba rero dusaba yuko leta yafata iya mbere kugira ngo yite ku kibazo cy'umutekano. Icyo nabwira abavandimwe bacu bavuga ikinyarwanda by'umwihariko Abatutsi, nabasaba yuko birinda kwifatanya n'inyeshyamba ziza kubarekrita ngo bajye gukorana nazo, kuko turi inyuma y'umukuru w'igihugu. Tubane n'abandi moko neza mu mahoro nta rwikekwe. Ubutumwa bunini bw'aya moko yose bwari ubwo gusaba ubwiyunge n'ubwumvikane. Frank Kakule ni umwe mu bahagarariye urubyiruko rw'Abandande mu ntara ya Kivu ya ruguru. Nta bihugu bibiri dufite inyungu dusangiye, kandi nini muri izo nyungu ni amahoro. Niyo mpamvu tugomba gukora hamwe tugashyira ku ruhande ibintu by'amacakubiri kugira yuko tugira amahoro arama. Nibyo twavuganye, tukamenyeshana yuko ibi bihe hatari iby'imirwano, ariko iby'ubwiyunge, kumvikane n'amahoro mu burasirazuba bw'igihugu. Ntabwo ari ibihe byo kuvuga ngo runaka ni Umuhutu, uwundi ni Umundande, undi akaba Umututsi. Ibyo byose nta kamaro bifite. Twese turi Abanyekongo kandi tugomba gushyira ubwenge hamwe turebe ko twakemura iki kibazo. Imirwano hagati y'ingabo za leta FRDC na M23 imaze hafi ibyumweru bibiri. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, Igoma. Itangazo umutwe wa M23 waraye ushyize ahagaragara kuri uyu wa kane urasubiza ibyavuzwe na General de Brigade Sylvain Ekenge. Uravuga ko M23 itigeze ibona ubufasha ubwo ari bwo bwose buvuye mu Rwanda, bwaba ubw'intwaro cyangwa se ubw'abasirikare. Umuvugizi wa M23 Major Willy Ngoma aragira ati M23 yamaganye ibirego bidafite ishingiro bya FARDC ivuga ko ishyigikiwe n'u Rwanda. Ati leta ya Kongo niyo igomba kubazwa akaduruvayo ishaka gukomeza guhembera ku mpamvu zitazwi. Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, leta y'u Rwanda yatangaje kuri uyu wa kane ibiciro bishya by'ibikomoka kuri peteroli. Lisansi yongereyeho amafaranga 101, litiro imwe iragura magingo aya amafaranga 1460. Mazutu yongereyeho 135 ku giciro cyari gisanzwe. Litiro ya mazutu iragura amafaranga 1368. Bamwe mu bakorera mu mujyi wa Kigali baravuga ko bazahahombera. Hato twatwaye imodoka ntacyo warenzaho, ariko biratugoye kandi kurenzaho n'amafaranga 10 k'umugenzi. Rura irakugirira nabi kandi amafaranga yarenzeho kuri litiro n'amafaranga menshi cyane. Ubwo turacyakora gutyo, turahanyanyaza,
turinda icyo leta izatugenera, yaba kongera wenda igiciro ku mugenzi, yaba se twakomeza tugakora gutya, ariko gukomeza gukora gutya nta kintu turiho, kubera ko wibeshye ugashyira igiciro cy'ijana ibihano nabyo biraremereye, 200 n'amafaranga menshi, 200. ariko niba esansi yazamutse nashyiragamo litiro 3 yenda nkavuga uko bisa kose litiro 3 nkazibarira yenda ibihumbi bigeze muri 300, ariko ubu litiro 3 ni 4,500. urumva 4,500 nta kiyongereyeho ku rugendo dukora, aho igihumbi n'ubundi ndi kuyatwarira umuntu ku gihumbi. Nk'ubu haraye nka rinye dukoramo ya Kabuga Nyagasambu ni amafaranga 300. ni ukuvuga ngo nk'ubu mu gitondo bavuga bati Nyagasambu hari abantu, ukava ukajya Nyagasambu nta muntu ujyanye, ugiye kuzana ba bandi bakakwishyura 300 ugakuramo 5,000, kandi wagiye nta muntu, ugarutse uzanye abo bantu unyweye 4,000, waba wanasozemo 500, umva abo bantu badushyamo bakadusesha amafaranga 500, ugasanga urasagura igiti cyangwa se 500. Esansi izamutse byanze kuze n'ibindi birazamuka, amafaranga ajya hejuru, ugasanga ubuzima bushaka kujya hasi cyane kuko uko buzamuka hejuru. Ndiruka nka gutyo boss naba namukoreye nkuko nkora boss si yanjye, amafaranga akayambaza wenda nkamushyira nk'amafaranga makeya, ariko nuko najyeyo ntashye nkanywa amavuta ahenze, nakubwiza ukuri sawa ko wenda turi kuri radio na ninjora ku amafaranga 2,500 ngura mito yunda manuka ngeze mu rugo ibintu birancanga, ndareba umudamu nifatije 2 tuzahahisha icyo cy'umuceri cyakigoye ni cyabiri iwacu nk'iburasirazuba, ubwo se urumva nta kintu haha. ubu noneho uyu munsi nibwo tubigira ingaruka, aho tugiye gutanya n'ikiciro gishyashya, kandi ya mafaranga ni yayandi barongera isansi, ntako ku mikorere nta faranga zamuka, ku muhinzi nawe w'umugenzi utega nta amafaranga bamuzamure ku muhinzi, cyakoza guhinga cya gihumbi kandi yazagasanga itike yiyongereye cyangwa se gasanga isansi yongereye, twese turagira ingaruka. Kuko n'ubusanzwe ibiciro byawe bisanzwe byarazamutse, none rero ko esansi yongeye kuzamuka urumva ko ari izindi ngaruka. N'umumotari wanzanye yaje ari kubivugaho, avuga ati ni iminsi mike akazi kagahagarara, umuntu burya bishweho n'Imana, ntabwo tugomba guhangarika ngo tuzarya iki, tuzambara iki, ngo ijambo ry'Imana ribitubwira, uko byagenda kose uzaba hazabaho. Urumva amafaranga yarabuze, akazi karabuze, rero uko kuzamura ibiciro kwa esansi kuzana ihungabana mu banyarwanda, kuko nimba ikiro cy'ibirayi cyaguraga 400 kirahita kinjira kuri 600 700, umufuka w'amakara waguraga wenda nk'ibihumbi 10 urahita winjira kuri 10 na binga. Urumva ibyo byose ni ingaruka y'iki yakwa kuzamuka kw'ibiciro kwa esansi. Noneho urareba hari na wa wundi ufite akazi ariko arahembwa icya ntikize, umushahara muke arakodesha, ararira abana amashuri, ugasanga ibyo byose wenda wa mushahara we ntabwo ushoboye kuba wabikemura, ugasanga rero iryo zamuka rya esansi ritugiraho ingaruka cyane. Bamwe mu batuye umujyi wa Kigali bavuga ko izamurwa ry'ibiciro ry'ukomoka kuri peteroli rizatuma bahomba. Amajwi yafashwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali Asumta Kabuyi. Abakora umurimo w'uburobyi mu kiyaga cya Tanganyika nabo baravuga ko izamuka ry'ibiciro bya lisansi ryatumye bahomba. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo yavuganye n'impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Rusenda zikora umurimo w'uburobyi. Ugeze kuri iki kivuko cya Rusenda, ahari hasanzwe hari amakipe y'abarobyi arenga 60, usanga hari amakipe atarenze 20, bitewe n'uko amenshi muri yo yahagaritse imirimo bitewe n'iduga ry'ikiguzi cy'igitoro. Aba barobyi mu nkambi ya Rusenda ndetse no hanze yayo bafite amato ku kivuko cya Rusenda bagaragaza ko rimwe na rimwe badakora imirimo yabo uko bikwiye bitewe n'uko igiciro cy'igitoro cyazamutse cyane. Kubera mu minsi ya esanse y'icyo yaguhumbe 2 mu minsi karaguze igugu 3,500, ni hatari gose, tuhangayika gose, bashaka kwinjira amazi kuzana yondo bimwe mu bivanye n'icyo baguze, usanga kore yo ricyo nyene imiryango yacu nyene ikasanga imihangayika kubera iki, kubera ata mwimbo twaturonka nyene kuva nyene n'uburyo nyene twatuko twakura hariya. Nuko nyene cyo noterera icyo nosaye ko bomfasha yuko boheje bo biraba neza akaraba cyo bagito bayihemura. Bamwe mu bafite amato aroba bavuga yuko babuze ubakira nayo bamira kubwa amadeni bafitiye abadandaza bacuruza za essence. Twegwe kare twara turoba imboga zifuye mu igezi kubera igitoro cyari gifise ibeyi yoroshe, twara tugurikira imboga tukaroba imboga
kubera umutayi w'igitoro, ariko ubu igitoro cyaramaze kuduga ibeyi. Mbere tugikoresha igitoro cy'ibeyi nziza, ibipe na bei nini na deni nini atari tufise, ariko ubu kubera igitoro ubu dusigaye dufise amadeni ebaga n'igitigiri cyayo natoze. Ikibazo kimeze nabi cyane cy'igitoro, ikibazo kimeze nabi, kiduga buri mwanya, mara kikamanuka, mara kikaduga ugeze kuri 6 kidacanze, gushaka amavuta y'ibihumbi 7 tukironka ntikiboneka. Urumva ni hatari n'ubuzima buzimbye kuri twebwe abarobyi. Ntitugenda mwigeze kurondera imboga z'akarumba, tuguma ngaha hafi kuko igitoro tukironka dutevye mu gatondo, ntitukironka mu masizeni, tukironka kivuye ibuvira nuko turi mu ruhombo rwinshi rukomeye cyane kubera igitoro, ubukene bw'igitoro bwabaye ndansi. Ikena ry'igitoro ntiryageze ingaruka mbi gusa ku barobyi ndetse n'abafite amato, ahubwo na bamwe mu babyeyi mu nkambi ya Rusenda bacuruza indagara bemeza yuko batakizironka nk'uko byari bisanzwe. Francine Bimenyimana ni umucuruzi w'indagara wo mu nkambi ya Rusenda. Mbere sasa zitaraduga twarangwa indobo 30, ubu dusigaye indobo twirangwa 80 kubwo igitoro cya esase cyaduze ibeyi. Tumaze kurangwa indobo 80 usanga tuguye mu ruhombo rurero kuko turabakomeresa, tukomeza turangura kuko nakazi mugabo tukorera uruhombo kubwo esanse yaramaze kuduga ibeyi. Ubu ntibikiroba bimwe kubera igitoro kifise ibeyi ndende, pe bimwe birareka kuroba, byo byitarishe bikaroba, imboga zikaziduga zikazigira ibeyi ndende kubera igitoro ari kirekire ibeyi. Nyandwi Alex nawe ni impunzi yari isanzwe ikora imirimo yo kuvana indagara mu mato, avuga ko binjiye mu gihombo bitewe n'uko amata amwe adakora kubera iduga ry'igitoro. Twaturonka imboga twe tuvyuka kare mu gatondo ka kare